nitwa Kagoma Samuel aba mba ngaha ku mutumba wa Kabonga. Rero jewe nari nahunje hanyuma ndi mu bahunguje. Rero nagarukiye ngaho ku Rusoro. Icyatumye mpunga rero jewe ndabonye umurindi w'abantu bahunze ku bwinsi. Mbona amapikipiki ariko arindiga azanye abantu benshi bahunje. Hanyuma ayo mapikipiki yakora kuzuba akongera agakora no mwijoro. Hanyuma hakongera agakora n'imiduga kandi igakora kuzuba. Nuko maze kubona rero uwo murindi w'abantu benshi ubwo babutse burantira. Najiwe nca ndahunga. Hanyuma rero aho hakujya ku Rusoro ndahamaze uruhusa rwose n'umuryango wanje. Rero nutwo nari natekeye twose turahera ninjara n'akantu ndabibonye uko rero nguko abategetsi baguma bahamagara nyakuba musitanteri yaragenda gatsa ngaho uhakujya ku mupaka ati yemwe abahunze mwese nimugaruke, ati nimugaruke nimuze aho mu gihugu n'amahoro nta ntambara iriyo, none ko muri ko murahunga haruse muri ko murumva. Nuko rero zivyo nkavyumva. Hanyuma rero maze kuyibona uko ivyo natekeye vyaheze, abana ndiko ndaraba mbona inzara irabishe, nderaguza ndaraba mbona amagwara hadutse, mbona n'ubugesera. Ntebagabo vyo babategetse ico ivyo bavuze nivyo, reka mpunguke nsubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Nza ndahunguka rero mpungutse nuko basabaranyakira. Rero icyatumye mpunga nkabigatuma ngaruka nico.